drone za FARDC zongeye kurasa mu buryo bukomeye ibirindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma yo kurasa bikomeye ku birindiro vy'inyeshamba ndetse bagahitanamwe na bamwe mu bayobozi bazino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri kino kiganiro twaje tubabwire aho ivyo bitero vyabereye n'abashoboye kwasiga ubuzima. Ubona yuko ari bitero bidasanzwe vyabereye ngaha muri Sud Kivu neza na neza hafi y'igisagara cha Uvira. Aya ari makuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Kiza kuyaga turaza kuyaga kujanye n'isubirizwa ja General Sultan Makenga, aho amakuru adushikira avuga yuko ubu tuvugana yamaze gusubirizwa n'undi muntu, ndetse ayo makuru akwandanya avuga yuko yoba agwariye muri Kenya neza neza muri Nairobi. Ibikomere vyinshi cyane yatewe n'amadrone canke yarashwe mu gihe Colonel Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma yasiga ubuzima mu bitero vyabereye ngaho muri Rubaya. Muri zino nkuru turaza kurabira hamwe kandi ukungene bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda buramiye Lieutenant Colonel Wiringoma kuri no munsi w'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ikaze ni karibu rero mwebwe mwese mudukurikirana, nizere ko mwamaze gukanda subscribe cyangwa mutarabikora mu bikore, like ninge zituma bino biganiro byacu bigera kure kandi hashoboka cyane, ndetse munibuka ubisangiza abandi mu buryo bwihuse cyangwa mu buryo bunyaruka kugira ngo ibiganiro babibone bikiri bishasha ntibibone byaramaze guta igihe. Cyo tubasaba no kudukunda mudukundishe n'abandi kugira ngo tubandanye kugira motivation yo kubaronderera ayandi makuru n'izindi nkuru nyinshi zidengeye izi muri ko murumva. Nkuko bisanzwe je nitwa Cody de Black, iyi ni B-Info News. Woba wifuza kuja korera nemeje kubabwira yuko FARDC yongeye kurunda amabombe mu buryo budasanzwe ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aha neza na neza construction, ubushoferi, y'umugoroba ushikana ibintu ku mukiriya, delivering, ukora mu bubiko bunini bunini bw'amasosiyete ya house, ucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita abasekretari bagera ku majana 3 ngaha. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi gukorera drone bituma FARDC dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 rero muri no position y'abasirikare majana 3 biravugwa yuko atanu kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Byabaye mu buryo budasanzwe aho bashoboye gukoresha technology idasanzwe rwo hejuru, aho bavuze yuko naho drone iri mu bwoko bwa CH4 ari drone idasanzwe murabizi vyimaze imisi ikora, ari drone kirimbuzi idasanzwe, aho ariyo yagavye ibitero aha muri Rugezi kugira ngo izinyonyeshamba zikubugwe ngaha hafi ya Uvira canke mu micungararo ya Uvira kugira ngo FARDC ishobore gukontrola bino bice byose, ibona umutekano ari uko kwiye umeze neza ijana kwijana. Amakuru dufise nuko abasirikare batari bakibinyesha bazigo cy'u Rwanda bakomeretse, abandi barapfa, abandi bafashwe na mpiri muri kino muri no migwano yabaye. Aho amakuru dufise nuko Wazarendo bo bamaze babanje kugabako agatero shuma atari cya gitero cyo kwigarurira agace, maze drone za FARDC nazo zica hejuru maze zikora akazi nk'uko zari zisanzwe zigakora atakibazo na kimwe, maze biza kurangira bishe igitigiri nyamwishi cy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Niyo nkuru tuvuga yuko dushikiriye, ndetse tunatumira mwebwe mwese mudukurikirana warafine subscribe bizotuma zino nkuru zibona mu bambere kandi byihuse cyane. Twego turababwira kukijanye n'isubirizwa rya General Sultan Makenga, bivugwa yuko yarasiwe mu gitero cyabereye ngaha muri Rubaya igihe haciye hapfira Lieutenant Colonel Wiringoma. Amakuru dufise nuko yamaze gusubirizwa ijana kwijana, ndetse amabanga yahora ajejwe yo kuba chef d'état major w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yamaze guhabwa uyundi mu general ngaha ku butaka bwa Kongo mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Abenshi
ushobora kwibaza ati ninde yamusubiriye, vyagenze gute, mbega aya makuru muyafitiye ivyemezo bimeze gute? Ni mu gihe hariko haraba inama nuvuga yuko idasanzwe, inama rukokoma ku ruhande rw'izinyeshamba, za nama bitwa high commander meeting yariko iraba ikoreshejwe n'uyu yasubiriye General Sultani Makenga. Rero iyi nama imbere yuko twinjira neza kwisubirizwa rya General Sultani Makenga, reka twari twibagiye kubabwira aho Rugezi iherereye kugira ngo nababwiye ngo uri muri Uvira, ngo yegereye Uvira, ushobora kuba mutatahuye neza exactly aho Rugezi iherereye. Amakuru yizewe canke mu bushakashatsi twakoze naho tuzi Rugezi iherereye muri Kivu y'Epfo, neza na neza ihari hafi ya Plaine de la Ruzizi, Bijombo ndetse na Murenge, aha ndazi muri territoire ya Fizi, naha iri hagati ya Uvira ndetse na Fizi, territoire ya Fizi, aha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, neza na neza muri Sud Kivu niho ino Bijombo iherereye, ku buryo abantu bari mu gisagara ca Uvira cyangwa mu micungararo bashobora kumva imigwano iriko iraberaho atakibazo na kimwe. Mu nkundire twisubire cyane kwino nkunu nako ndababwira yisubirizwa ya General Sultani Makenga, aho amakuru ariko aracishikana ku mbuga nkoranyambaga ari uko yoba yamaze gusubirizwa, kuko amakuru dufise nuko General Sultani Makenga nyuma yo kuraswa mu buryo budasanzwe ajanwa Goma biranka, ajanwa mu Rwanda biranka, birangira shikanwe mu gihugu ca Kenya Nairobi kugira ngo ashobore kuronka ubuvuzi bukwiye. Amakuru dufise nuko nubwo yokira yoba atari umuntu yuzuye, bivaye n'ingene ama ekra yavuye muri ivyo biturika byavuyemo yagiye aramwonona mu buryo budasanzwe. Rero mu nama navuze yuko yitwa high commander meeting yabaye, abantu benshi batamenya abaye mu buryo bw'ibanga, yakoreshejwe n'uwasubiriye General Sultani Makenga ariwe Byamungu Maheshi Bernard, General de Brigade, niwe yasubiriye uno Sultani Makenga. Rero kusubirirwa kwa General Sultani Makenga mu buryo bwihuse nikindi kintu, nindi siguro, kubera ko abantu benshi bari bijijanye imitima, teske General Sultani Makenga yoba yarashwe, yoba yapfuye, bimeze gute? Ariko amakuru dufise kugeza kano kanya nuko General Sultani Makenga ari hagati y'urupfu no gukira, bivanye n'ingene yarashwe mu buryo budasanzwe, n'ingene yarashwe ndetse aranababara cyane ngaha muri kino gitero cyabereye muri Rubaya. Ico tubavuga kandi Rubaya ibitero biracakomeje kandi vy'ingovu nyinshi, aho FARDC igeze ku birometero bike cyane kugira yinjire muri Rubaya, ndetse ikomeza no kwigarurira ubuce bw'icane ngaha muri Rubaya buzoyifasha kuba muri Rubaya bagashikama mu buryo busanzwe. No ku munsi w'ejo harabaye inama yizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho harimo guverineri wa Nord Kivu. Iyi nama yabereye muri Bunagana, ni inama twababwiye yuko abana benshi b'Kongo ngo bongeye guhenderwa ngo binjiye mu twinyeshamba, ndetse urongoye Nord Kivu agira n'akajambo kugira ngo ahumurize abene igihugu kubijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma yarasiwe ngaha muri Rubaya. Kabaye nako ryo keza muri ino nama yabaye ikoreshejwe n'uwasubiriye Sultani General Makenga ariwe Bernard Maheshi, General de Brigade, baciye baronka ryo kugira ngo bashobore kunamira uno Colonel Wiringoma, aho bavuze yuko yari intwari, kandi kugira ngo ibintu bigende neza haba abitanga bakitangira abandi. Karagahinda keshi wari umubabaro ku ruhande rw'izinyeshamba mu gihe bari ko barunamira Colonel Wiringoma, ndetse hariho n'amakuru avuga yuko uyu Colonel Wiringoma yoba yahambwe kuri uno munsi kenekerezo ya 70, ariko ayo makuru ntiturayaronka kugira ngo dushobore kuyabashikiriza abadukurikira mu buryo bwiza, ariko nitwayamenya tuzoza tuyabaheze, ndetse tunabahe n'amavideo y'ingene bashinguye Colonel Wiringoma. Yes,
mwese mwadukurikiranye ndabashimire cyane, ndanashimira cyane wese wamaze gukora subscribe, ndibaza yuko ibintu bimeze neza cyane, uzokomeza kuronka amakuru atakibazo na kimwe. Ndangiza ndabifuriza kugira ijoro ryiza, kugira umurango mwiza bivana n'amasaha muri kumaradukurikirana ko. Bye bye. Hadi turudi kwetu, hadi udongo ya Kongo tena irudiane heshima yake. Mnaona ndio hawa wanatoka kuwauliza hawa wa capture de guerre nini ambayo linawasukuma huko. Wanasema eti tulidanganyiwa sana na Sultani Makenga, ila na Sultani Makenga naye anatumika kama kibaraka ya nchi jirani ya Rwanda. Ndivyo ilivyo, mapambano inaendelesha kwa siku ya leo, kama vile kuanzia siku ya kwanza ni kusema kesho wala juma kesho, siku ya kwanza tutakuwa tunafanya muda wa siku 7 ya kupigana bila kupumzika na kumpiga adui na kumchagi ahadi kumrudisha kwenye alitoka. Lakini si amini kama watarudi kwenye walitoka na ni wazima, yani hakuna mwenye yuko nakuja huko kwa akse ya Kitoi kusema atajirudisha mzima. Mwenye hakufe anabakia capture de guerre. Mimi kwa majina ambaye naripotia Radio Uzalendo TV uniite MG5.